Inshuti na mu bagenzi mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Muri kumwe nanje Ilere uri inkuru nkuko musanzwe mubimenyereye. Mu kiganiro twabaza cy'uyu munsi turaza kuganira na komanda Kabura Kosani kubijanye n'ukuntu bibutse umunsi umuhisi Gahuturemi yagandagurwa, hanyuma tuganire n'ibindi bitari bike. Reka rero tumuhe ikaze kugira ngo dushobore kuganira nawe. Komanda Kabura Kosani turabahaye ikaze kandi turabaramukije. Murakoze kandi nanje nyene ndabaramukije. Ego murakoze neza cyane. Itariki 17 mu kwezi k'umunani niho mwibuka umuhisi Gahutu Uremi, mbere mwe mukamwita yuko ari incungu. Mbega uwo munsi mwamwibutse gute? Murashobora kutubwira mu majambo make? Urakoze cyane. Buri mwaka itariki 17 z'ukwezi k'umunani twama twibuka igandagurwa ryiwe. Muri uwo munsi kumwibuka ahari abanywanyi bacu hose. Twagiye twibukanya nyene amajambo yagiye atubwira y'ingorane tuzocamwo, ngene tuzogwanywa, kandi uwo munsi narabisiguye bitari bike. Hanyuma kugira ngo tumenye ko inzira turimwo ariyo nzira y'ukuri twasigiwe n'umuhisi. Kandi turamwita yuko ari incungu yacu kubera niwe wenyene Murundi yasohotse yavuye i Buraya aremera aritanga araza muri Afrika aho impunzi zari zigorewe, arazicisha ubwenge, abantu turitahura, abantu turagira ubumwe, turakora ibikorwa ku buryo rero byaciye bivyura abantu benshi, baritahura, baramenya mbere no kugwanira agateka kabo. Nico gituma tumwita incungu, kandi nawe nyene mu majambo yavuze yaravuze ati kenshi abantu batanguje ibi bintu ntibashika ati baca inzira, ati nanje naho noba narapfuye, igihe noba ndi mu kuzimu, igihe c'urushana umuvo ukanzaniraga kuri iyo noba ndi mu kuzimu, ati umugambwe PALIPE-HUTU watsinze, ati umuzimu wanje wonezeranwa namwe. Ibyo rero biri mu bintu twama twibukanya buri mwaka iyo tariki ya 17 y'ukwezi k'umunani. Ego hariho rero mu ijambo mwashikirije ibyo mwise utugambwe tuyitirira gushira mu gukurikiza murantunga ivyiyumviro vya Gahutu Uremi, mukavuga nyine ko hariho utugambwe. Mbere tukaba duheruka kumva umwe mu migambwe ivuga yuko ikurikiza ivyiyumviro vya Gahutu Uremi, umugambwe wo bita MPH canke MPNH, Mouvement des Patriotes Humanistes, urongoye avuga yuko canke asaba yuko iyindi migambwe yose ikurikiza ivyiyumviro vya Gahutu Uremi, iyo migambwe mwe mwise ngo n'utugambwe, akayisaba yuko yoja hamwe kugira ngo ikorane n'umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Mbega mwebwe uko guhamagarira iyo migambwe yose ikurikira ivyo vyiyumviro vya Gahutu Uremi kugira ngo ikorane na CNDD-FDD, mwebwe mwavyifashe mwo gute, mwavyakiriye gute? Kubisanzwe umuntu wese arafise uburenganzira bwo kwivugira ibyo ashatse. Ntaravuga ivyo vyerekeye utugambwe, mvuge icambere ku kintu Gahutu yagiye aravuga yuko tuzoterwa n'igisizimwe c'imitwe itatu, atakindi shaka atari kunywa amaraso y'abahutu n'abana babo. Uwa mbere wacu, wa kabiri twaravuze, uwa gatatu n'uw'abahutu bene wacu basumirinda bakunda kubabaja babirirwa baradutoteza. Tugere kuri uyo muntu avuga yuko nyene yegeranya imigambwe yose ya PALIPE-HUTU, Kazimiri ndamuzi.
Azimiri yagiye muri PALIPE agakiza aho hose hari igihe twigeze kubonanira ahantu arahira ko atigeze amubona Gahutu uwo muntu atigeze amubona unamubwiye imigambi ya PALIPE-HUTU ntabyazi inkingi z'umugambi nta kintu na kimwe azi mugabo ariko arakoreshwa kugira ngo bibonekane ko PALIPE-HUTU yacigaguritsemwe imigwi ariko naho kandi ari ibintu bidashoboka. PALIPE-HUTU ni imwe rudende. Hanyuma kandi hariho n'iyindi migambwe urabona nk'abariya biyita ngo ni PALIPE-HUTU FNL zaba Jacques Bigirimana. Jacques Bigirimana ntabwo ari n'umu PALIPE-HUTU. Ni igikoresho cya leta, ibyo birazwi kuko ntidushobora guhisha abarundi ngo dushire mu bintu bya politike kugenda abantu turababesha tugira gute. Ubu abarundi bamaze gukanura. Hariho n'abandi izo za senel bakuye ko hash twebwe muri PALIPE-HUTU FNL twasi icyambere PALIPE-HUTU twasize ko FNL kubera harimo abiyitirira PALIPE-HUTU ari nabo bagiye ngo bagiye mu biganiro vya Arusha. PALIPE-HUTU tuca tutandukanya iyo PALIPE-HUTU y'abantu bakunda kuba basumirinda bakorana na babuyoya, ivyo turabizi. N'inama zabo zabera i Butare mu Rwanda babonana n'intumwa za buyoya, ivyo turabitahura nk'abasirikare. Tuvuga abanama rimwe baratubwira bati nimugarukira umugambwe twaragurishijwe. Ibyo tumaze kubitahura ibyo bavuga ngo twaragize kudeta, no nta kudeta twagize, n'abanyamugambwe bonyene basavye ko twogarukira umugambwe kuko umugambwe wari ugiye gutembagara. Ubwo rero gucigagurikamwe imintuzeye byatewe n'abansi kugira ngo PALIPE-HUTU ubumwe bwubatswe na PALIPE-HUTU mu banyagihugu bupfe. Senel nayivuze nabo iyo bavuga Senel twebwe bagiye bafata ibintu bya PALIPE-HUTU. Urabona n'ururirimbo twebwe dutegura ko zobugwa igihugu nigo baririmba bwa baribesha bene go aba PALIPE-HUTU bazobabaza yuko rurimbo barukuye. Hanyuma bacu bakura ko hasigara Senel twebwe yari Haut Conseil National de Libération. Kujya ko mu Burundi bavuga nyene ngo inama nkuru yo kugarukira igihugu nibo babizi ivyo bindaba. Rero kubera bari abantu barongoye Senel bemeye kuja mu kwaha kw'abantu bagandaguye Gahutu Remi, kandi ndabivuga neruye mu bantu ba mbere uri kwisonga bishe Gahutu ni Buyoya. Ninde Murundi atazi ko Buyoya ari mu ntuze agato ari mu kwaha kwa Buyoya n'abandi b'inkozi z'ikibi. Kabiri ariko tubafatiye aho nyine tukababaza mbega ni giki mwebwe mwokwerekana cerekana yuko uwe yoba akorana na Buyoya? Nyine yaravyivugiye, yaravuze ati Buyoya n'umushinga ntahe. Hanyuma kandi igihe yagira mariage Buyoya yaramutereye, ivyo birazwi. Yashobora kumuterera ariko ntibabe bakorana. Wo mbarira uwishe so we kwemera kwakira intererano yiwe. Uwishe so sinzi nkumbure mugabo sindabizi umuntu koko afise akunda se wowe wonyitira umuvyeyi ukagaruka ngo soma rusose ngo umwasi rutunde ngo ntibagira ntibana uhejeje kunigira umuvyeyi. Ngira yarakijijwe aramuharira. Ni wamuharira uyo yategezwa nimba yarakijijwe uyo yategezwa guhagarara imbere y'abarundi yagiriye naba gatera mu indyane akavuga ati by'ukuri narakoze igicumuro iki barundi ne mubabari. Aho bahurira harazwi hariya nyene bijye kuvuga
nubwo bavuga ngo ndatukana ibyo gahutu yavuze bansumirinda bakunda kuza kunuranura utwo baterewe mu cyavu na nicyo gituma bakoresheje rero intuzeye ibi byerekana ko ari PALIPE-HUTU intuzeye ibiranga PALIPE-HUTU kugira ngo aba PALIPE-HUTU bose kubera babona ko umugambwe wabo bawanse bibaza yuko intuzeye seneri igira ku byiyumviro bya PALIPE-HUTU hanyuma iyo seneri nigaruka akavuga ngo umugabo sura urucumu hari umugabo sura urucumu ni ya mvugo ya iproni cya kivugo cya iproni umugabo sura urucumu twebwe tuvuga ati ubugabo burihabwa usanga ni ibintu gusa bashatse kugira ngo bakwege aba PALIPE-HUTU kugira ngo bayizimanganye PALIPE-HUTU ariko baribesha aho babusya twari munsi yago turabizi nta muntu yariye urubuto rwa PALIPE-HUTU rukamushika mu nda neza yo kwigera hendwa n'ibyo bihenda baca umugambwe PALIPE-HUTU urahari kandi urakomeye uri mu bihugu uri hose mu gihugu n'ibindi bihugu abarundi barimwo hanyuma hariho rero hari nk'umuntu avuga ngo aremeye kuza gukorana na leta leta iri kwiratoteza abanyagihugu wumvirije ijambo Varisito yavuze ngo umubanyi mwiza iyo umwana akosheje agahungira iwe aca kubaza ngo mbe ko umwana wawe yaje iwanje n'ibiki acuca umubwira ati yakosheje muzana nyabuna ndamuhane nguko rero uraba ibintu biriko birakorerwa impunzi na cyane cyane mu makambi yari muri Tanzania abantu baranyuruzwa mu ijoro ntibamenyekana kugeza n'ubu irengerero ryabo ugiye kuraba ugasanga n'abapolisi bacunze mu makambi ntabyo bazi ukagenda ubaze abantu ba UN ngo ntabyo bazi none abo bantu ni bande babacungerera umutekano muga nta handi babajana mu gihugu kandi nibaza ko bose bagihema mu bamaze gutwagwa bose hanyuma akavuga ngo tugiye gukorana n'iyo leta no kuvuga yuko nayo ashigikiye ico gikorwa cyo kuza baranyuruza abantu babajana babahane kuko nta kundi yarabivuze Perezida Varisito kugira ngo bahanu arabahana rero kubahana ni nabanze nimba yarabishe nimba yafunze nibamanze batubwiriye abo bantu bari uriko turegeranya amazina yabo n'iminsi batwariweko kandi ivyo navyo byo bavuga by'intuzeye byo bavuga ngo hariho ngo gushira hamwe mpuza makungu burya ngo rirabe ivy'impunzi burya Gahutu niwe yavuze ati ico bashoboye no kubangukana ibigori n'ibiharagi kuha impunzi zahunze ziva mu bihugu byacu none Gahutu yapfuye byitwa ko Perezida wa Tanzania yamushikirije mu maboko y'abashinzwe impunzi shirahamwe rishinzwe impunzi ku isi ntuze haser ariko yaragiye mu munyororo baje kumugandagura amaze umwaka urenga mu munyororo bigeze bakwirikirana ico bakoze gusa nuko bamaze kumva ko yapfuye babangukanye isanduku ryo kuza kumushingura ico kintu baragikoze bashimira ko kuko nibwo butwari bwabo abundi rero ntibahanga amaso na cyane cyane abahunze ngo hari ibintu ngo haseri izoba marira ubu ukaca uravye bakavuga ngo abantu bose birababaje abantu bose bavuga ngo bisunga ivyiyumviro bya Gahutu remye kandi bitwa ngo barize erega urashobora kuronka na degree y'ubujuju bigenze gute kuko iyo ugira ngo waragiye mu ishure ukaba utakoresha n'amategeko harimo abantu kweri bafise degree z'ubujuju umuntu Gahutu yitwa ko yakorana n'abantu bize
bize za Burayi za hehe harimwo n'abari bigiye ibintu vy'amategeko nta numwe yigeze amuburanira. Hanyuma mubabaze nabo bose kumwibuka bamwibukiye he, bamwibutse ryari, baza kumwibuka umuntu azarapfuye. Ego ntuze ivyo bintu birababaje. Ukaca usanga rero n'ubu rero ivyabaye kuri Gahutu nivyo biriko biraba muri aya makambi, kandi abamwishe bose turabazi n'ingene vyagenze, n'ingene bamuteye urushinge rw'isumu, kandi aho yababwira ati jesi ngwaye amaguru, iyi ngwara ngwaye ni ukubera ataho ntemberera. Amakuba yose yaronse mu munyororo turayazi, mugabo abo biyitirira we nta n'ikintu na kimwe bazi. Ahubwo hono basaba abantu bavuga ko bakurikiza ivyiyumviro vyiwe bicecekere, kuko hari byinshi twovuga. Nico gituma navuze harimwo abize baronka n'amadigiri, amadigiri y'ubujuju. Ego kuma kugeza n'ubu igihugu kiguma kijuragirika, Uburundi ntiburaronka agakiza, ndahandi agakiza kazova atari muri parike. Ego reka tuje ku kandi kabazo, bavuga yuko bipfuza yuko boja gutora amagufa y'umuhisi kugira ngo bayatahane ibisigarira vyiwe, kugira ngo bashobore kuzomuhamba n'iteka mu gihugu cy'u Burundi. Mwebwe ico ciyumviro, kandi sibo bonyene babivuze, harimo mbere n'umugambwe iprona weregeze kubivuga mu gihe hariko haraba ukwiyamamaza mu bijanye no kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ibyo byose mwebwe mubivuga kwiki? Ubu niho babonye ko Gahutu yari intwari. None mubagira imigambi yo kwica Gahutu remi iprona ntiyarimo. Gahutu arafise umuryango yasize nibo ba PALIPE-HUTU. Turahari tuhabaye rero nta muntu n'umwe afise uburenganzira bwo kuvuga ivyerekeye Gahutu remi ngo tuze gutora amasigarira yiwe. Ico kirazira, nibabikora ikizoba bako bazokimenya. Umuntu bataburaniye batavuze bavuga ko Gahutu remi yigishije amacakubiri n'iki, none ubwo butwari bavuga buvuye he? Buvuye he? Nibahaguruke babivuge. None mu myaka yahera ko batabivuga, ubu niho babivuze. Iprona nayo, iprona izindi ryane bavuga ngo ni izamoko ntizatewe na iprona. Iprona uyu munsi ntiyemewe kubera iki PALIPE-HUTU batayemera. Ariko ikidushimisha nuko n'abatutsi bari bafise ubwoba bw'ivyo binjizwamo n'abantu ngo PALIPE-HUTU ishaka kumara abatutsi, sivyo? Nabo baramaze kubibona yuko ahubwo agakiza bazokaronka muri PALIPE-HUTU, kuko PALIPE-HUTU izonywanisha abarundi bose bagasangira kabisi n'agahiye. kandi ibyo Gahutu yarabivuze yuko inyuma y'intsinzi ya PALIPE-HUTU hazoba amahoro mu Burundi n'iterambere, ku buryo n'abantu bazorara ku mubari w'ibarabara atankomanzi. Subu abantu uraryama atingira ntibuca, hanyuma ngo buce n'abatingira ntibwira. Ego ariko ubu ni giki gituma mudasaba leta canke ngo mwegere leta muganire nayo muyisabe yuko mwokorana nayo? Ni giki gituma mutabikora? Sukuvuga ko tutabikora, n'igihe cy'ibiganiro bya Arusha amakete turi nayo kuva ku muhisi Perezida Nyerere. Twaranditse turasaba turagira gute n'ivyemeza turi navyo, naho basinye ayo makete bayakiriye turabifise byose, ahubwo baratwankiye. N'ubu rero Uburundi n'ubwacu mu kwiyamamaza Varisito niwe yavuze yuko azovugana n'abarundi bose, natwe turabarundi. Haracari kare mugabo ngo ubuza gusha ngo buratagata. Imikorere yiwe bene wacu bari hanze, ariko aravuga ngo babatahane abahane, mugabo akibagira nawe ko we ntiyaciye mu magume. PALIPE-HUTU ndio twatanguye muri ayo magume,
barabizi ingene batwikiye abantu mu Cibitoke turateka mugabo kandi amye ko ivyo turiko twigira mu ishamba nivyo bizotahukana digiri y'abapolitisiye nyabo. Ibyo bintu byo guhamagarwa bahawe igihugu niyashaka ko igihugu amahoro yabonekera ku meza bizova muri bo. Ariko kandi umuntu yamenyereye umukate munini yo kwemera ko yicana n'abantu abona ati aba bantu nibaza n'umukate nari mfise hari naho noca ndawutakaza ngo baca bigira ibyabo. Icyaha cy'akagabo mugabo nukuri icyaha bagiriza PALIPE-HUTU ntibamanze bakivuge. Iprona icyaha yagiriza PALIPE-HUTU ni ikivuge. Hanyuma n'igituma bavuga ngo batahukane amasigara ya gahuturemi ahubwo aho iprona ngira bashaka ivyo bamuhamurako kubera kumwe ko bamenyereye kuduhamba baducuritse umututsi bamuhagaritse arivyo byazanye n'indyane bajya abantu bakunda ibyisa ariko ivyo Imana yarabitituye ntibikibaho. Ntibikibaho ukuri n'ukuri ariko ubu kuvaho uyu mukuru w'igihugu mushasha n'icubahiro Evariste Ndayishimiye afatiye ubutegetsi muramaze kumwandikira canke mumaze kugerageza kumurondera kugira ngo muganire mutarindiriye ngo we abari wabarondere ni mwe muramaze kumurondera ngo muganire canke muramaze kumwandikira mumubwira ikibazo cyanyu? Ntituramwandikira mugabo intuzeye iyo migabo turayifise. Turashaka kumwandikira kandi tuzomwandikira tubirengeje ku bakunzi bakunda bose batwifuriza amahoro. Hanyuma bamushikirize ivyiyumviro intumbero ya n'ivyiyumviro bya PALIPE-HUTU abyemera nta kizobuza ko tukaganira kandi azoba yerekanye ubushinga ntahe budasanzwe. Iyo migabo turayifite kuko aracafise umwanya muto. Mugabo kandi navyo ati ubuza gusha buratagata reka tubihe Imana. Araja mu rusengero agasenga nejo bundi yari kwavuga ngo abantu bagire gute. Mugabo umuntu uvuga Imana mugabo ukavuga ngo uhane abantu bake. Hanyuma burya nimba asenga Imana amenye ko kugira ngo turonke guharirwa ibyaha byacu Yesu yemeye gusesa amaraso yiwe ku musaraba aba ariyo yaducungura yatwoza ibyaha byacu. Ubugabo burihabwa. Ego cyane reka tuje mu kurangiza ikiganiro akajambo mushikiriza abanywanyi banyu na leta y'u Burundi nakahe? Mpera kuba banywanyi bacu abanama rimwe bose ba PALIPE-HUTU bakagera abari mu gihugu abari hanze y'igihugu mu bihugu vya Burayi n'ahandi hose. Cyambere ndabakengurukiye ukuntu bifata n'ukuntu bifashe kandi igihe c'amagume no kutajana nyabahururu. Nkabasaba ko bongera umuvuduko mu gukora kuko ibi byose biriko biraba barabizi ko ari byavuzwe n'umuhisi Gahuturemi ko ari ngombwa tubicemwo. Ndi imbere yabo nk'uko Gahuturemi yari yavuze ati bishimikize nanje ndabasavye bankundire ndabishimikize nabo banyishimikize nta kizobuza ko dutsinda. Abategetsi nabo bo Burundi Uburundi n'ubwacu twese nibagende bige ku kibazo ca PALIPE-HUTU. Tora Barundi bari mu gihugu turi mu gihugu muga nta jambo tugira. Abari hanze bariyo twifuza nabo ko bataha abana mu gihugu cyacu mahoro maze tukumvikana ukuntu igihugu gitegerezwa gutwagwa. Hari ibintu byinshi byo gukosora mugabo bavyemeye tubisana two bibereka kuko burya ni bene wacu.
ni bene wacu kandi bamenye yuko ikibazo cyo kurongora Burundi atari cabo bonyene. Abiyitirira nabo PALIPE-HUTU nibabireke nibavuga ivy'imigambwe yabo nka MPH barabizi bakazimiri nibabandanye ivyo mugabo bakure mu kanwa izina gahutureme n'ivyo vyiyumviro bafise byo kumutahukana bavyikuremwo ntibatwongerera umubabaro dufise. Hanyuma abantu bose bakoresha ibimenyetso vya PALIPE-HUTU canke ibiranga PALIPE-HUTU babireke nibakora ivyabo kuko ejo bazobibazwa iyo babikuye. Kandi abo bose bakora ivyo n'abantu bakiriye gusa PALIPE-HUTU hejuru kubera babona yuko bari mu karenganyo kadasanzwe. Nico gituma barondera abantu bobakura mu gacinyizo barimwo. Kandi mbwire n'abatutsi nabo nkumbure boba bumviriza amajambo yo kuvuga ngo PALIPE-HUTU n'umugambwe ushaka kubahonya. PALIPE-HUTU nta narimwe wigeze urota usesa amaraso y'umuntu. Ahubwo abatutsi bahumure umugambwe PALIPE-HUTU uzobakingira, umugambwe PALIPE-HUTU uzobaha agaciro cyo kimwe n'abandi barundi bose nguvuga abahutu n'abatwa. Uburundi n'ubwacu twese, abahutu, abatutsi n'abatwa. Ubutegetsi nabwo bashingira ku moko. Nabureke burya hamwe leta ivyemeye ati twicaye tuganire. Ibona ntabwo demokrasi izoza mu nzira nk'izo. Uko bavuga ngo turabanyamacakubiri nabo ahubwo no bafise amacakubiri. Iyo twebwe turinde umugambwe PALIPE-HUTU dushaka ko dushira abarundi bose bakaja hamwe tugasangira kabisi n'agahiye maze hakaba amatora yari mu muco. Amatora yo kuvuga ngo twarakivunikiye. Hanyuma abantu bakitorera bo bashaka. None umututsi atoye umuhutu ahantu hari amahoro haroza kumaza ngo niko gutoye umuhutu nawe uri umututsi canke umuhutu nawe agatora umututsi akacamubaza ngo niko gutoye umututsi ngo kandi nawe uri umuhutu. Oya, igihugu kiri mu mahoro abanyagihugu baraba ninde ashoboye kubarongora. Atari byo kuvuga ngo muri leta ngo abatutsi baba ngo abahutu baba mugabo bakagaruka bakavuga ngo PALIPE-HUTU ngo ni nyamacakubiri. Ayo se amacakubiri. Icyo batinyira PALIPE-HUTU kuri kwayo kuko barinze bemera. Nimba bashaka mwebwe murabanditse b'amakuru murababaze babivuge. Nibabisura mushatse muduhuze tuganire nabo abarundi batumve. Hanyuma ibyo bintu barabikora baratinya ukuri kwa PALIPE-HUTU kuko PALIPE-HUTU hamwe barinze bagira ngo barayemeye ivyo niyo babitahure. Nta myanya dukeneye muri leta bakemera tumugambwe PALIPE-HUTU nuko rero nawo kumugaragaro nk'iyindi migambwe bobona ngene abahutu n'abatutsi bo buhurumbira bavuga bati mbega abashinga ntaye bari he aho twabuhuriye n'amakuba. Ivyo navyo nimbara abashinga ntaye koko barabikora twemera yuko bifuriza abarundi amahoro batwima imyanya muri leta. Iyo leta ni yabo bagumye leta yabo mugabo wemera umugambo wacu ukorere ku mugaragaro. Ego cyane komanda Kusani Kabura turabashimiye ku kanya mwaduhaye kugira ngo tube kuganira. Nanjye ndabashimiye cyane ahubwo mu ndonderera abo bantu bose mugome mu mpuze nabo bavuga ko bashaka kuzana amasigarira ya gahuturemi. Okay. Nabo twivuganire batubwire hari ibibazo twobabaza. Ego tuzogerageza kubarondera kugira ngo dushoboye kubahuza mubabaze ibibazo mufise. Okay, murakoze. Ego murakoze kandi. Inshuti n'abagenzi mwakurikiranye ikiganiro turabashimiye tukazosubira rero ku wundi munsi mu kindi kiganiro twabaza. Mwari kumwe nanje Ilere uri nkuru naho utaha.